Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme ni kirumara mu buzima bwabo kuko utuma basubira kwirimbura bisunze icivugo ca buri mwaka kugira nabo bagira ico baterera na cane kuri uno mwaka ko bahimirizwa kuja mu burongozi ndetse no kwijukira ubuhinga bwa none. Bamwe mu bigeme twasanze bariko barahabwa inyigisho kubijanye n'ico civugo baratubwira uko bakiriye uwo munsi. Umengo leadership na technologie, umengo tout le monde mérite kuronka inyigisho, kuronka ubumenyi par rapport ya leadership na technologie. Surtout tube abakobwa kubera ntituri valorize cane dans la société, même dans le monde. Surtout no mu Burundi gusa na dans les autres pays. Umengo c'est une bonne initiative yo kwigisha abakobwa à propos de leadership na technologie kugira twese tuje sur la même longueur d'onde. Bwa mbere umunsi ikintu wanyeretse nuko abakobwa nubwo kenshi twibaza yuko tutitaweho atawumenya ibyacu kuko niko byari bimeze kuva kera muco w'ikirundi nta muntu witaho ikintu umukobwa dime yari umuntu yari ikintu kinyegeje inyuma mugabo dore tuzi ko le fait ko hari umunsi uduhariwe nuko baratwiyumvirako hari umunsi danke tuvuga ati baribuka yuko hari umukobwa ahari kuri nosi kandi afite icyo aterera ahanini ni ico twabonye yuko turafise certaines valeurs dufise imbere haba abarongozi abashinzwe uwo munsi bose barazi yuko hariho ikintu umukobwa ashoboye nubwo tutabizi turi benshi mugabo kirahari. Bagasaba leta ko iyo bafasha ikaziragwiza inyigisho zitandukanye ku bigeme kuko nabo bafise ico boterera mu iterambere ry'igihugu, bagahamagarira n'abandi bigeme gukura amaboko mu mpuzu bijukira ubuhinga bwa none kuko ariho isi igeze. Ico nosaba nuko vy'ukuri inyigisho usanga tuza turahabwa ku munsi kuri uyu munsi mpuzamakungu uba warahariwe umwigeme yuko vyoba vyiza n'abandi bose bashoboye kuzihabwa kuko hari igihe usanga zihabwe nk'abantu usanga bari nko mu migwi usanga ibizwi ibisanzwe ikora muri vyo ariko aca usanga wa muntu ari hariya mu rugo wa muntu ari muri quartier wa muntu ari ahantu nyene umenga ni kure nashoboye kuronka izi nyigisho nashoboye no kumenya yuko n'uwo munsi uhari. Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme uhimbazwa uko umwaka utashe igenekerezo rya 11 Gitugutu hano mu Burundi uzohimbazwa igenekerezo rya 20 kuno kwezi.